Asubire kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu mamurika murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ya Isi TV. Uyu mwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndaza kukubwira ku nkuru zivugwa mu mutekano, harayavugwa muri politike, ariko mu vy'umutekano ndaza kukubwira ibara riguye abapolisi n'abasirikare barashe umuntu. Turaza kuraba aho ivyo vyabereye ndetse tuze no kuraba icatumye uyo muntu araswa. Murano makuru twabiteguye muraza kubikurikira mu buryo bagidonido. Intara ya Ngozi iramutswa buramatari mushasha. Uyo buramatari ninde? Ese yashizweho gute? Kuki waruriho yasubirijwe? Turaza kubigerukako murano makuru twabiteguye vyose mu buryo bagidonido. Hari n'andi makuru atandukanye ariko aravugwa butungane nko mu ntara ya Cibitoke. Imbonera kure zakomerekeje umunyagihugu, pareke ica irabarekura abanyagihugu baca baragumuka kubera ivyo bintu vyakozwe na parike. Turaza kubikurikira muri ano makuru navyo twabiteguye. N'amakuru menshi cane naguteguriye, nayo nakubwiye mu mfunyapfunyo yose uraza kugenda urayakurikira mu buryo bw'idonido. Ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ukaba mu bambere bashikirwa nazo. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza ku banywanyi bacu muri rya nino hatandukanye. Mukeneye kumenya biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, tugenda tubibatohoreza mukabikurikira ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ya Isi TV. Fyonda kuri sabone rero urajushikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turagushikiriza. Ano makuru yo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2022 katuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga. Mu ntara ya Ngozi, intara ya Ngozi iramutswa buramatari mushasha. Inama nkenguzamateka mu nama ya bose yo kuri uno wa 18 Rusama 2022 ishashe ku mugwa mukuru wa politike Gitega yemeje Emmanuel Ntaconsanze 100% kuba buramatari w'intara ya Ngozi buraruko bw'u Burundi. Kubw'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Gervas Ndirakobuca, ubu buramatari mushasha afise uburambe mu bijanye n'intwaro, afise kahise gakomeye kandi arafise uburambe bwinshi mu bijanye n'intwaro. Uwo yaminuje ibijanye n'indero muri kaminuza y'u Burundi, yararongoye komine Marangara muri iyo ntara nyene hari muri 2005 gushika muri 2020 niko yasiguriye abakenguza amateka. Yongeye koko kuva mu mwaka wa 2020 gushika ubu uwo agiye kuba buramatari mushasha yari umunyamabanga mwishikira wa buramatari w'intara. Emmanuel Ntaconsanze asubiriye Epipode Baranyikwa yararongoye intara ya Ngozi. Imvo z'iryo subirizwa ryamenyeshejwe kandi abashinga amateka ntibabajije ico kibazo umushikiranganje Ndirakobuca Gervas. Wahora ari buramatari hamwe na mushasha bose ni abanywanyi ba CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Tuve mu ntara ya Ngozi tugaruke kwibara ryaguye Igitega. Umuntu umwe yishwe ahitanywe n'amasasu y'igipolisi n'igisirikare. Vyagenze gute? Hakizimana Fulgence yarapfuye inyuma yo gukomereka kuri uno wa mbere. Yari yafashwe n'amasasu y'abapolisi n'abasirikare ku munsi w'Imana nijoro mu gikogwa cariko kiraba co gufata mukuru we. Ivyo bikaba vyarabereye ku musozi Ceru, ni muri komine Gitega hagati na hagati mu Burundi. Ayo makuru aremezwa na Itangishaka Fiacre, no mukuru w'umutumba Ceru, aho amenyesha ko uwo yikekwa kandi akaba yariko ararondegwa yitwa Nijimbere Eric afise imyaka 39 yarafashwe. Nkuko rero bishikirizwa n'ubujejwe intwaro, murumuna wa Hakizimana Fulgence asanzwe yatwara ipikipiki aca amafaranga mu kunguruza abantu afise imyaka 35 yaragerageje gutungwa nayo yameze, yarakomerekejwe cane n'amasasu. Bamutwaye ku bitaro vy'akarere ka Gitega, akaba yavuye acikanirayo kuri uno wa mbere w'iyindwi turimwo, vyemejwe nabo mu muryango wiwe hamwe n'abarongoye intwaro. Nijimbere Eric akaba yarasanzwe ariko arahigwa kubijanye n'ubusuma hakoreshejwe ibirwanisho. Abavyeyi biwe hamwe n'umwe muri barumuna we barafashwe nkuko vyashikirijwe n'uwabibonye, ngo baciye
batwaranwa na Nijimbere kwa Zeburoni Furanzima arongoye Service Nationale de Renseignement urwego rw'igihugu rujejwe iperereza igitega. Kuri uno wa kabiri yarekuye se na nyina buwe yikekwa. Abaharanira agateka ka zina muntu bo ngaho igitega batinya ko abo bafashwe bazohohoterwa kandi bakaborezwa igufa. Zeburoni azwi ngaha ku bikorwa byo guhohotera abantu, rero birashoboka cyane ko abo bantu babiri boba bari mu yabira, bikaba bivugwa nabo mu mashirahamwe aharanira agateka ka kiremwa muntu aho igitega. Mu ntara ya Cibitoke imbonerakure zarakomerekeje umunyagihugu, pareke irabarekura abanyagihugu baca baragumuka. Kuri uno wa mbere abanyagihugu bashika 100 bo mu gice ca Muzenga ni muri zone Buhayira ya komine Murwi intara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi barerekanye akababaro kabo imbere y'ibiro vya Buramatari no mushikiriza manza w'intara basaba ubutungane muri dosiye y'umuntu yakomerekejwe n'imbonerakure muri Ruhuhuma guheze. Abakomerekeje uwo muntu bararekuwe mu gihe umuganga we avuga ko uwakomerekejwe akeneye kuvugwa. Abajejwe intwaro baratunganije kuri uno wa kabiri inama mu ntumbero yo kwanka ko ibintu bikomera gusumba. Jean Bosco Niragira w'imyaka 34 yari yakomerekejwe mu ijoro ryo kuwa 26 rishira wa 27 Ruhuhuma mwaka 2022 imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD zibiri bakoresheje imipanga mu kumutemagura. Siwe yarondegwa kubw'amakuru ava muri ako gace, harondegwa umukoresha wiwe umugabo yikekwa ko yoba aroga yarondegwa. Imbonerakure zitatu zarahagaritswe n'igipolisi mu mishamirano yahabaye, babiri rero baciye barungikwa kuri pareke. Pareke ya Cibitoke yarapfunze kwa 9 ntwarane, yarabapfunze ku 9 ntwarane ariko ica ibarekura kuwa 11 Rusama ivuga ko habuze ivyemezo vyo kubagiriza. Iyo ngingo yaravyuye ishavu rikomeye cyane kubo mu muryango wakubiswe n'abanyagihugu bo muri ako karere. Kuri uno wa mbere baciye baja mu biro vya Buramatari n'umushikiriza manza w'intara ya Cibitoke kugira ngo berekane akababaro kabo. Atacapa na kimwe bafise mu minwe kandi batekanye barakiriwe nabo bategetsi babiri. Ubutungane bwo mu Cibitoke bwaratosekaye, dusaba ko abakoze ayo mabi bohanwa hakurikijwe amategeko. Turazi ko ibiturire vyatanzwe, niko umwe mu bo mu muryango wa Niragira yiyamirije imbere ya pareke. Abaserukira leta mu kuburana mu Cibitoke bariyamiriza ivyo bagirizwa bavuga ko urubanza rwizwe neza hisunzwe amategeko agenga umwuga. Umwe mu bacamanza bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke atashimye ko izina ryiwe rimenyekana, nahakana ko amatohoza abandanya. Umwe mu bo mu muryango wakomerekejwe yifuza ko hoba umuco no kudahengama ku matohoza akogwa. Ati ayo matohoza ntahumuriza, niko umubanyi wakomerekejwe yongeye ko. Kuri uno wa mbere Jean Bosco Niragira yari mu mugwi wagiye ku mugwa mukuru w'intara, abandanya yivuza, aracakeneye gukurikiranwa n'umuganga ku kiringo kirekire, niko umuganga ashikiriza. Buramatari Kareme Bizoza avuga ko yatangaye. Yaba umukuru w'umutumba, yaba umukuru wa zone, mbere na musitanteri, nta numwe yamenye ivyo bintu, nuko abantu baje ku biro vy'intara n'ivya pareke, niko yatangaje. Yategetse ko abajejwe intwaro imurwi baja ku Muzenga gukoresha inama yo guhumuriza abantu ukwirinda ko hoba ukwihora. Muri iryo joro nyene Jean Bosco Niragira yakomerekejwe, umutama w'imyaka ishika kuri 60 yaricishijwe umupanga imurwi. Ernest Bamvunika w'imyaka 67 yaba ku mutumba wa Mugimbu, nawe nyene akaba yikekwa ko ari umurozi, akaba ari we yishwe. Imbonerakure zahagaritswe kubera iyo dosiye zaramaze kurekurwa.
abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD bikekwa ko aribo bica bagakiza bakanakora amarondo mw'ijoro. Mu ntara ya Cibitoke abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi kubama bagirijwe kenshi amabi atari make. Muri Munyonyo 2020 sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke yaraciriye umunyororo wo guherayo imbonerakure zibiri. Abo babiri bari bishe umuyabaga w'imyaka 14 muri uko kwezi nyene baniba impene yari aragiye. Muri Nzero 2021 naho iyo sentare nyene yarahanishije gupfunga imyaka 2 izindi mbonerakure zitatu zituruka muri komine ya Buganda zagiriwe n'icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu no gusinzikariza ubuzima bw'umuntu mu kumukomeretsa. Muri izo manza zibiri zose abagirizwa barahakana ivyo bagirizwa. Yo namwe mu makuru yaragizweho yavugwaga cane ngaha mu gihugu c'u Burundi bategerezwa kumenya wipfuza kurajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza ayavugwa irya nino yoba mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ibindi bivugwa irya nino kw'isi. Ubana natwe ufyonda kuri subscribe uko dushize ko inkuru ikagushikira mu bambere. Turazi ko mwamunindiriye ko tubashikiriza ibivugwa irya nino. Ndakengurutse cane kuri mwese mubana natwe mukanyiraza ngushikiriza n'ibindi biriko biravugwa cane. Bihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.